nagomba rero tugaruke gatoya ku ngaruka mbi z'igiturire. Ubwa mbere mwomenya yuko igiturire kirazingamika intwari ifatiye ku mategeko, icyo twita etat de droit. Igiturire kiratuma mu gihugu haba ikintu twita akajagari, l'anarchie muri administration. Igiturire kiratuma abarongozi bagira umutima wo kwikunda urenze, esprit d'égoïsme à outrance. Igiturire kiratuma mu gihugu haba ya ngwara twita mu gifaransa la kleptomanie, aho umuntu ahinduka nk'akanyamaswa cyangwa kimwe twita isiha. Isiha murabizi ko yiba uruhindu itajisha, ikiba isuka itarima, ikiba impuzu itayambara. Igihugu cyamunzwe n'igiturire, usanga abarongozi bamwe bamwe basigaye bameze nk'isiha, ibintu bakavyiba bagasigara bagaca barondera kubaho nk'abarengeje, bakarondera kugendera mu modoka ya mbere igezweho, bakarondera kuba mu nzu ya mbere nziza, n'ibindi 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 n'ibindi. Ugaca usanga abantu baborewe n'amafaranga bivye. Nico rero twita la kleptomanie. Igiturire kiratuma haba umwiheburo mu gihugu no mu banyagihugu, kikaca kizibira rero kubu kugwaruka n'akazoza kago. Igiturire rero ni umwansi wa demokrasi, ni ukuvuga ni umwansi w'intwaro rusangi. Igiturire ni umwansi w'iterambere. Igiturire ni umwansi w'abantu bose, kuko ahari igiturire usanga akagwi gatoyi k'abantu bakeyi cyane baratunze cyane, mu gihe benshi bamugajwe n'ubukene. Nico gituma amakungu yabonye yuko igiturire arakaranda, baca bashiraho amasezerano yihariye kugira ngo kigwanywe. Igiturire kiratuma abantu barahuka umutima, kiratuma haba umutekano muke mu gihugu. Igiturire ni umwansi w'ibintu byose uko ndiko ndabivuga, kubera twabonye ko icyaha kijanye no kugwanya no kurya igiturire ari kibi cyane cyane ibijanye no kutunga bitagaragara y'umuntu yakuye ubutunzi. Twosaba yuko abari mu nzego z'igihugu berekana ubutunzi bwabo. Kira noneho n'ibizwa shingiro ry'u Burundi rirabivuga. Ikindi twagomba gusaba abatwara nuko bo kubahiriza ibi bita kutabangikanya amabanga, nuko bogerageza kuzana amahinduka adasanzwe, icyo twita des réformes profondes kubijanye n'intwaro administration. Bazana impinduka mu bijanye n'ubutungane, réforme de la justice. Nuko bokuraho ibi bintu bita guha amasoko abantu batabanje guhiganwa, bite contre le monopole. Ikindi twagomba gusaba nuko muri leta bokora ibishoboka byose, icyo twita la séparation des pouvoirs, gutandukanya amabanga, bikaba impamo mu Burundi. Ntidusange umengo hariho urwego rumwe rugomba guteka izindi nzego zose. Nabyo bishobora kuzofasha cyane ko igihugu gishobora gutera imbere.